nziza nkuko musanzwe mubimenyereye ntibisanzwe kuri micro kakaju nyene yasura nyene nivyo banahashize Merci Daxine irishura benshi bazi ku mazina atandukanye ariko nguma ngaruka nka manager in the motivation ore musi rero natewe iteka ryo kugira umutumire adasanzwe aho tuza kugenda tuganira byinshi bitandukanye intambwe tuba turiko turashaka ko mu buzima iterambere urukundo aho duherereye ndetse n'inyungu dukura mu byo tuba dusanzwe dukora ndetse n'ibindi reka rero atakubatevya nibuke ko mwakoze subscribe like share na commentaire kugira ngo ivyiyumviro byanyu bitabira bibandanye bidutera intege reka atumwakire ubwami bwa radio televiziyo n'ibyiza mumeze neza eko ndi impore meze neza ndahoro menshi abashobora kuramutsa ariko baradukurikirana mwongera mubidondora murakoze cyane je nitwa honorable Sauda Mboneko ubwo mvuga mu Bujumbura komine Mutimbuzi zone y'Uburinzi umutumba w'Uburinzi nyene yego n'umunsi rero twari twatewe iteka turagera mu Rubirizi mu kibanza kidasanzwe aho twahasanze ishure mu cyangwa byumva abanyeshure baratangaye amashure abantu bagoma biga rero tukaba twahasanze ishure aho umuntu wese twagenda duhura mu nzira tumubajije naho twari tuba twazimiye akatubwira ati mugiye ku mashure kubasaba nuko nyine byagenze rero ukuntu ibyo byose byashoboye kumenya n'umwana mutonya nashoboye kumubaza agashobora kunyishura akanzimurura ku mashure kwa Sauda niho rero ngira mbere kugira ngo ambwire na neza reka byagenze gute kugira ngo umuntu wese ashobore kumenya ku mashure kwa Sauda murakoze cyane uvuze akantu kantwengeje na jewe narigeze kuja gatumba tugiye mu bigo bitandukanye hama mbonye umwana nawe baza wiga wiga mu kangahe arambarira wiga kugera ku mashuri ya Sauda uko nyine mubivuze kwene hama ndabaza ati nyine Sauda rero sindamuzi Sauda ntihaza no kuturaba Sauda ntaraza ntiyazoza ntizindamubona uvuga karakana gato nibaza ko ashobora kuba karimo muri kandere ya gatatu ngo karambwa ngo kwiga ku ishuri kwa Sauda umva nyine binkoze ingene bakumenye nibaza ko ari kubera iryo shuri nyine rihari ryitugwa n'abavyeyi ryitugwa tukakira abana rero nibaza ko abavyeyi ko ariho nakuriye ariho navukiye umva kuvuga izina ry'ubazi biroroshe ahubwo ati hajya ni kwishire kwa naka ko baranzi nakuze bambona umva biroroshe ko bashobora kuvuga ati ishire kwa Sauda yego umva yuko bidasanzwe nyene intambwe iba ikomeye umuntu ashobora kuba ariko aravyumva nk'uko ubivuga witwengera umengo uraryohewe gatumenga ni ibintu washitseko uko nyine ariko nashaka duhere neza ku ntango kugira ngo ababe bariko baradukurikirana babone ko ibintu bishoboka babone yuko umuntu ashobora kuvuga izina ryanje barashobora kurivuga n'uwo muntu batanamuzi bamwe banifuza no kumubona kuko niba bavuze ko kana ngo uwo muntu ntituramubona rero mu gihe biba bishoboka ndashaka kutubwira byagenze gute kugira ngo ushobore ubutezi nkawe kuvuga ati turashinze ishobore kandi igikorwa kidasanzwe niyo ubonye umukenyezi yubatse inzu gusa yo kubamo turamushingira inama yubatse n'ishure byagenze gute ishure byagenze gute gusa icyo bamenya birashoboka nk'uko wabivuze birashoboka rwabaye urugendo rurerure kandi rutoroshe urugendo rwafashe imyaka myinshi ni urugendo rwafashe imyaka myinshi yo mu mutwe kuvyiyumvira ni urugendo rwafashe umwanya munini wo kwiyumvira abo twabikorana ndanabarondera natera n'intambwe ndabarondera baza ku bwinshi ubwo icyumviro ciza mugabo haheze iminsi babantu bose narondeye bagiye bariyumva hama twatangiye kumera 12 turavugana dushinga ishure y'akarere kacu icyatuma nabegereje cyo naherako narabona yuko akarere kuje n'indero kari hasi cyane ni ishure ahaje ko dufise ishure rya leta rimwe gasanga rihurira ko hafi n'ibyumba nk'itanu
bace bituma ari ubwinshi bw'abana kuko benshi nagiye icyo gihe nsanzwe ndi umuyobozi w'ishuri nkabona ko nubwo nshiramo ingufu nyinshi hari aho nashiga kubera ko hari abo ntashobora kurokora kubera ko bariko bariga ukuntu ubona yuko udashobora kuborohereza kubera ubwinshi bw'abana hama ndiko ndasuzuma ivyo bigisha bakora nsuzuma ivyo abana bamaze gushika ko nkabona ko ubumenyi buri hasi nimvira kuma twashobora kubuduza abafura cyose ukabona yuko atariko arashika ku ntumbero je nimba nifuza ncana ubarangiza agahinda k'igisagara ubarangiza agahinda ubarangiza umubabaro w'ico gisagara bana igisagara muri kazoza bashobora kutazoronka icabwenge iyo natabona kwegeranya icabwenge nzazashe kw'ishuri kuzurungana rwanje ndabereka ico kibazo gihari mu karere niyumviriye nabonye mbona kandi muri kizomara imyaka myinshi ariko byarahiye tudashoboye kubyumva kumwe tudashoboye gufatana amaboko ngo dushobore gukorera icyo gikorwa hamwe rero ku munsi abo twatangaye twakoze inama ya mbere abafite ibikoresho twaje no gutembera turondera ikibanza cyo gukoreramo hakuri ahari ishuri rya Betero no munsi ajya amashuri akiri mashasha y'amazu y'amashasha batarashyira mu ishuri turanavugana n'abagenzi turazitanga dusanga kumbure niba buryo sinko bwaduteye ubwoba tubivamo nikora kubandanya n'ubundi ndagikoreye mu mutwe gwe wagumizanye n'amatindegerezo nagumanye igico kibazo ndacikoreye mu mutwe numva ati no ahantu harakwiye ko haboneka ishuri omwe byo twakirana bake babishoboye ama bakarokoka kugira ngo dushobore kurokora igisagara cyacu mu bijanye naho rero icyumbe cyazananye hama nabigerageje kebuke maze kubona ko abagenzi bidakunda ndabigumana mu mutwe ko rero murabo bagenzi bose bavugana ndabahaye icyiyumviro nta muntu wigeze mugumana yumva ati noshikira kino cyiyumviro warabona ko bafise numbere gushikira mugabo ntawe twagumanye ku buryo yovuga ati nanje ndagufasha amaboko ndashivise neza akatugumana ntawe giziyo umwete ntiwabonetse byabonetse sinzi ko nuvuga ko mwe twabaye gwanje gusa cyane gutimba habaye kuwanya uvuga ati ndabiteye mu ndubi iryo shuri rwe ngo rigeraho rigeretse hageze aho mfata ingingo yo kubitana mu ndubi ndabitangura ndakengurukira rero abatari bake bafashe amaboko bakanyereka icyo gukora nkababwira nkabitura nitama abari badeseye abari abadepeye ndabitura ndabereka barambungabunga buke baramfasha ati matana itangwa gutya ndatangura mu buryo buciriritse cyane kuko uravye ry'amashuri y'intango twatangura kubaka nta korone iriyo nta gasima karimo nukuvuga navuga nti ndabita mu rudubi sifi gusa ko ndonka ikintu cyo bita ikirasi mugabo mbone ko harimo intebe n'ikibaho n'abana amanondera umwigisha ibyo kuzokubaka neza kumbure bizoza rero ndibuka ko Imana igomba kugushigikira ira ku bintu binini nicyo tuma watamuvuga ngo birashoboka bivana n'ico ufise no kuvuga ati Imana ndabiguhaye ndatangiye ko Imana tubira mu nzozi ngo by'amaboko yayo hama kandi Imana ikoze icyo ufise kugira ngo igenzagirire icyo gikorwa jewe narava ku kazi cyasimbira ahantu harimo ibijumba bavuze ngo nka saa 9 cyane saa 8 uko nabigora ngo nike nkava mu gitondo gushika saa 9 aca asimbira mu murima yego ndarima ibyo bijumba ndabiriye birera bimaze kwera ndabidandaza ndagira ngo tware wanje rero ibijumba ushaka kubidandaza kandi nabidandaza umva barire amahero yandeke ndashaka yubaka mu ishuri arandaba ngati wari mu ishuri ngana gute nzova mu ishuri ndagira nti ntacyo bidekere cyo gusanza kwereka niko ndumva ko nshaka ishuri kama
ibyo urabidandaje nca ndabidandaje amajana abiri 230,000 ibihumbi amajana 30 natoye 30 ndajana muhira ndagati kamwe mumenye yuko nadandaje wa murimo nabwiye ko nje kuri tuvuga ibihumbi amajana abiri nadandaje iko amajana 3 amajana 40 nadandaje amajana 30 ndajana mu nyambi aya mahere rero nadandaje wa murimo tuvuga amajana 210 ndekere ikintu nkora tugomba gukora igihe ngomba kubaka ishuri hanyuma ntiyantahuye yambaza ati urakomeye neza ubwenge burakwiye ati burakwiye ati ishure ry'amajana 210 byumvikana birashoboka afite birashoboka ndabwo ntiyego birashoboka jewe amajana 210 ngoma nje kuyagura mu mujyi cyaragenda tumi bene 3 cyo gihe bene yari imwe yari 70 yindi mbega 60 ndazitumye rero ishiraho ko ndariciyeko nabona ko ishure ryatanguye amabuye yamaze kuhagera amabuye yashitse muri bya bintu nyine wagenda ugakora utashisa munani wanarusha nanarusha ama rero amabuye ahamara umwaka bagenda bariba rimwe bayiba mana cyashitse ugani mugabo nabo bayiba barahetse iri n'ishuri cyangeze bahati ndasenga Imana ndabwira Imana ndabona ndagusenga tugenda gishimira Imana ndabwira Imana ndakuyenza ikintu ngendana kintura Imana rero amfasha iranyereka uburyo neza gukora hagiye tugiye gukora fo Imana yatumye ko dushiraho kamvuge umushinge ikimazi dusezera tugira tuti inkorera iki ndifuza ngo ndifuza iki niba kingora ranzo ukora gute ndakira Imana ndagusabye ishuri n'ibyo mu mutwe ndarusha amarero Imana irameza ngira 2015 mu kwezi k'umunani kw'indwi cyangwa gushira ko itafari ibuye rya mbere ko umunani natanga k'umunani gushira ibuye kw'icenda imvura isanga ntaraduza ibirasi irabibomora mugabo Imana iramfasha nzako sinegerezwa kure nuko rero Imana yaramfashije ibaranje ishuri naho ryavutse mu mabuye avuye mu bijumbu narimye mu kivoga ndabigurisha amajana 240 ndatanga mu muryango 1010 ndabitanga ku mabuye birashoboka ishuri barikutse rero mwambwiye ko mwagiye mwabibonye aho rigeze turishimye turaza kugenda twerekana kuba badukurikirana turaza kugenda twerekana ama image kugira ngo dushobore kubaratira iryo shuri murakoze cyane ubu rero aho rigeze ndumva nishimye kandi nshimye cyane bagiye bafata amaboko les inspection provinciale inspection communale abadufashije aba DCE direction communale de l'enseignement DPE nukuri iyo dufise indongozi sho kumva ikintu cy'umuntu igazi mushigikira ntizimuca intege biratuma umuntu ashika iyo yiyumvira gushika yego sinzi ko nabanagejeje kwishura ku bibazo byawe asatiwe ngomva nanje utumye ngira inguvu ashobora kumva umengo byagiye ko wari ufise akazi uriyungunganya urakora n'ibindi ku ruhande kugira ngo cya cyiyumviro cyawe kigumane gusa wararonka n'utundi ku ruhande hamwe nashobora kuvuga ati ko ndi ngaha nta kintu na kimwe mba ndiko ndakora ni gute uwo muntu washobora kumuhumuriza kugira ngo yumve yuko nawe bishoboka mu bintu byose aba ari yego abantu duca mu nzira zimwe kugira ngo yumve yuko nawe cya kintu akeneye kugeraho
azoshobora kukironka nubwo biba bigoye nyine umuntu agenda arahura n'intambamyi z'imiti. Je nduva no humuriza umuntu ngo nta ndoko yataye ivyizigiro taye ivyizigiro acari ivyizigiro ugifise ubuzima ugifise guhema ugifise amagara abakiri ivyizigiro igisigaye ni kwibaza ico ugomba ubanze bibaze wowe ugomba iki je nkuje nabaze ngo ati nagomba ishure narumva ko ngomba ko ndonka ishure kugira nshobore gukiza bake mubona bariko baragenda basubira hasi cyane kandi ndashima Imana byarashobotse kuko ni sinakijije umwe sinakije babiri ndabona ko ngeze mu majana ariko arakira rero birashoboka bivana nuko wewe uvyifatamo mbega ushaka iki mbega wumva iki hari umuntu aza akakubwira ngo ngufasha ngo nanje ushobora kuronka ibyo nkora ngo ndashaka nanje ngo ngire ibyo nkora ngufasha ngo nikore iki no umuntu akora ibimurimwo hariho n'abasaba amafaranga ugasanga yayaguha urabuze cya kintu yakoresha umuntu akora ibimurimwo ingabire yiwe ntushobora kuzonera ubwe ngo ugenda ngo nawe ugenda ngo wubake ishuri ntibikunda kuko we vocation yawe icyo Imana yagushizemo ingabire yawe Imana yagushizemo ushobora kuba uri umuvuzi ushobora kuba uri umeshamakuru kuko iwawe wiyumvira kamera je kamera uko yambwira ushobora kubishoka mbona ko nayiha priorite noyiha agaciro cyane mugabo nka wewe utoye n'akantu na gato kajanye na kamera ati aka kantu agakamera haba hariho n'ibyo twakunze dukora twakunze dukora burya mu mutare munini nimba warakuze urima ikibari ukakura wumva ubikunze ukabona byaje ukabona wagiye ku isoko ibyo warimye urabidandaje birakunze nimba wakuze worora ukabona uroroye ibyo wumwe woroye urabishoye birakunze ukiri muto umenye ko iyo ari ingabire yawe wanze ufatira nobwire ko azo umuntu wese abanza yisubiremo muri kahise nakunda gukina iki mbega nkiri muto nakora iki ivyo maze kuvyibakaza ucugaruka rero uno munsi ni iki kihambavu yanje nokora uvuga je ishure byanje muko yakunaravye ibiri hambavu yanje mbega environnement ibinkikije biriko bibaho gute bimeze gute bikeneye kumvura bihangaye bikeneye iki ivyo maze kubibona Imana nishaka kukwima uburyo bwo kubikora wayisenze gati nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe rero wewe ushaka gushaka icakira reka kwiyumvira ko bizokoroka bije kwa kundi bingana uko bishaka kuri solution oya ntibizokoroka ahubwo bigera ku ntambwe imwe no kwiyana kubwira nava ku kazi kamwe gato kamemba make aca simbira mu murima hashiraho iburi y'ikijumbu gaca nkasubira nkaraba ko uwo nimba nashoboye kuronka ay'umukozi akandabira nkaraba ko yarite neza nkaraba ko rigeze kubagara nkariswiva ya mahera avuyemo nkaca nkakoresha rero utundi ega nibijya bamatubwira ati nta mushahara dushobora gutunga nta kazi katashobora gutunga oya gakore neza inyuma yajya amasaha uce urabutunga utuntu uyu muntu rero narabe uyu muntu nkumera nk'ikunda erega none umunsi wabwiye ati turaguhe genda ucika ya karaka urye rumwe urundi uruzigaye kuko uzi ico urondera nanje urumva ko nariye 30 aya amabene 3 naciye mparurumva mu mutwe haci naciye mba engineer ubwo nyene nje unyubako ndabona amabuye mengi bene 3 ahantu uzokwega uko ahangana cyangwa aya desandisi weje umva uyenje no mukabare nta musi wari ubwo nje naronja mu bwenge nabona amabuye ingene bo yatondeka fondasi kaba irabonetse rero ndatenege cyane abakenyezi bige gukora ko kwabanebwe nta kimwe bidashoboka nta kimwe isifusha kumbisa gusha umwete bisaba ko ushira mu gukunda icyo kintu hama bwa buryo buke ufise za ngufu ukazikoresha bwa burondera uburyo ushira mu cya kintu ukunda icyo ukunda cyane
ati icyo ukunda urakihebera byose birashoboka. Urumva yuko ateye intege abakenyezi, uwo wese aba yumva ikintu atokigerako, wewe umenya icyo ushaka kugeraho, byose bizoshoboka, utibagiye no gusenga, byose yagera bitubwira. Umuntu yashobora guca yibaza ati tugenda tunasozera tibeka iryo shure mwagumye muvuga nubwo baza kuribona ku mayimaje hehe neza na neza yitwa gute, ni kuva mu wakangahe gushika mu wakangahe? Murakoze cyane. Ishure ryitwa n'isoko ry'ivyizigiro. Ndibaza nuko mwumva iyo vyahiye narondeye izina ndaryibaza, nashatse kuryita Ecole Jacqueline School. Jacqueline ni ijambo nakuye muri Bibiliya bivuga ngo yakini sigura ngo uhora hazobikomeza, niko bisigura buriya. Hama ndabirondera nsanga byancitse, nsanga nacerewe gutanga izina, mugabo nkumvuga nti ibi bintu ibi uhora hazobikomeza, mugabo ufise ivyizigiro ko bizongera iyo niyumvira. Hama kandi kiragira ko ari isoko ry'ivyizigiro, hajya hano n'iriba abantu bose bavomamo, abana bavomamo, abavyeyi turabashimira, baratwizera bakaduha tuyatubebe tuyatwana, utwana twiza, utwana duto, baratwizera bakaduha burya bwonko bwabo burya tubwire cyo tubabwira umwigisha ute kurigisha neza umwana uzomubazwa, kuko wakiniye ku buzima bw'umuryango, wakiniye ku buzima bw'igihugu, wakiniye ku buzima bw'akarere, sivyo? Ishure ryitwa rero isoko ry'ivyizigiro, Ecole Source d'Espoir de l'Humilité. Rya ni isoko ry'ivyizigiro ryagiye kujya mu tumba wa Rubirizi n'akarere kose abatwitura. Riva mu maternelle ya mbere bikagera uno musi tugeze mu mwaka wa gatandatu. Tugeze mu mwaka wa gatandatu. Hama hajya turafise ico dufasha, ntitwagiye tugomba gusa gukora ico, hari ikintu camfashe cyamarutse mu buzima, icyo ntavuze muri kahise kanje, narabayigisha umuyobozi w'ishuri narigishije imyaka yose nayiteranije n'icumi n'indwi, ni imyaka 8 niyo nigishije, n'imyaka 9 y'ubuyobozi. Hari ibyagiye birankora ko muri uwo mwuga, ni ukuvuga nakuye mfiseyo ikibabago cy'umwana cyane. Uyu mwana rero uriko uramukora kuko utariko numva umegikoze mu buzima bwanje. Rero narigeze kuba mbona ko hari abana bitwa abantu nikora, abantu nikora, ugasanga umwana ntafise ikimuvugira, ntafise ikimuraba, ntafise umenya ko yakoze devoir, ntafise umenya yuko umwigisha murenganije cyangwa atamurenganije. No kuvuga abo bana numva babuze ku mutima. Cyashiraho rero ikanda yite produit, ndayite service, ndayitsinge ndayita shiraho umuryango wuguruye w'abana tubona ko ivy'ukuri ari bankaho ikora. Cyane cyane nk'umwana urabona hari abana bavuka abanyina bakabata, uyu ararekure kwiga kujya shuri ku buntu, atakintu na kimwe arishe, ishure rikamufata mu minwe kuva akirihonyoramwo, rikamuha umwambaro w'ishure, rikamuha uniforme, rikamuha amakaye, rikamuha ibitabo. Ibyo birazi uko kujya shure rikometse. Umva ntitwokiza gusa abana b'abatunzi, ariko hari abana nabo bandi bariko barerwa nabi. Ni ukuvuga uyu mwana yatowe mw'ibarabara, nyina yamutaye, ntiyavutse atabwo siwe yateze usha mu bwoko bw'isuka, yisanze ari mwisi. Uyu muvyeyi rero yamutoye, turamubwira tuti uyu mwana muha ibiharage, umuhe umuceri, umurere neza, umudufashirize mu bijyanye no kubaho, mugabo natwe umuduhe tumukorere neza mu bwonko, mu mutwe, tumusunike, tumushitse imbere kugira ngo icyo cyiza wakoze nawe niyagera imbere nawe azogikorere abandi. Hama hajya rero n'abandi bana bahiga ku buntu muri ubwo buryo. Ubushize hariho umupapa yitavye Imana, ajya yitaba giturumbuka, biradutungura. Icyo twakoze cyo tuvuga tuti abana biwe ishure n'ibifate mu minwe. Buri abana bibiga hajya ngo bashika ishure fata mu maboko abana batatu uyo muntu
uwo twasanze arengeranye twace tumushira ishuri rya leta iryo shuri rya leta rero ni twebwe tubazwa ikintu cose abakeneye kuri iryo bunzi ni ukuvuga ko nimba hageze uducabuka tuza gufasha abo bana kugira ngo nabo bashobore kwisunika ibitabo birazimvye iniforume irazimvye amakaye arazimvye ariko turagerageza kugira abo bana bamenye ikibafasha muri make sinzi ko icyo none nishyuye nizere yuko abantu bariko baradukurikirana bariko barumva yuko bishoboka ahubwo nifuza yuko mu yandi mahirwe tuzoba turi kumwe n'ubundi yego cyane aho muzoshaka hose muzomumagara kubera ko ashobora kuba afise uno musi iri shure ariko ndabona ndiko ndamuraba ndazoguma kuri iryo shure gusa ashobora kongerereza kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza yego cyane nimwadukenera tuzokwitaba turahari kandi ibyo gutera intege abantu turabifise imana ntaho itodukuru kandi nta n'ahantu kure itodushikana biracyashoboka reka nshimire cyane madamu Sauda kuri uno mwanya yaduhaye nongera nshimira mwebwe mwariko muradukurikirana kuri radio televiziyo Burundi Bwiza isamirana iciye ku mbuga dusanzwe dukoresha YouTube, Instagram, X cyangwa twose Twitter ndetse n'ayandi n'izindi mbuga Facebook ndetse no kuri FM 92.6 biracyashoboka ineza nibora byose mwagiye murabyumviriza ndababwira yuko tuzobandanya tubaha ibindi biganiro bidasanzwe bituma uzongera kure jewe twari kumwe ni Kasi Daxine irishura shobora kunyita manager and motivation kugira ngo ibyo byose tuze tubabwira maze nawe uze gushobora kuzogera ahantu ushobora kwishikana maze ukavuga uti ego ibi bintu najewe nabikuye ahanyene byagenze ukuntu ukazoshinga intare maze ukatwandikira nawe wenyine kugira ngo dushobore gushika aho uherereye kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza nizere yuko mwamaze kugira subscribe, like, share na commentaire kugira ngo ibyo bitagenda neza mushobore kutubwira icyo twohindura n'icyo twabazanira ciao mu mandanye mumererwa neza Radio Television